enda rero ni wiyuzuze nayo, ube yatashe kuri yo. Ubuzima bwawe ube yatashe ku Mana. Yadusezeraniye ibintu bibiri mu buzima bwacu. Yadusezeraniye amahoro. Bene data, shalom shalom. Ndabaramukije cyane mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe cyane kuganira namwe ijambo ry'Imana biciye kuri CANAAN TV. Ndanabifurije umwaka mwiza wa 2024 uzabera umwaka w'amahirwe mu buzima bwanyu. Mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye. Ijambo ryawe riravuga ngo inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urushyitse. Ijambo ryawe rikavuga ngo ijambo ryawe n'izina ryawe warabidugije ubirutisha ibindi bintu byose. Ijambo ryawe rikavuga ngo ushira umutima ku ijambo azoba ahiriwe. Haleluya. Mwami, ijambo ryawe rigiye kuvugwa, rikize, ribohore. Haleluya. Ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe Mwami Yesu rigiye kuvuga kuri kino gitondo. Ubwiza bwawe Mana bugaragare ku buzima bwacu, abaryumva rihindura ubuzima bwabo mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Bavandimwe, ndabaramukije. Ndifuza kubifuriza umwaka mwiza wa 2024 kuri CANAAN TV. Ngiri ubuntu budasanzwe bwo kuza hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo nabazaniye uyu munsi riravuga ngo Imana izaguye kugira amahirwe y'umwaka wa 2024. Ndashaka kwifuriza amahirwe shingiye mu ijambo ry'Imana, shingiye mu cyanditswe, shingiye mu Imana yavuze. Ndashaka kubifuriza kuzogira amahirwe muri uyu mwaka wa 2024. Amahirwe ni ikintu gikomeye cyane. Reka twifashishe ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Yesaya 48 umurongo wa 15. 48 umurongo wa 15 haravuga ngo ni jewe nyine nabivuze mbere, naramuhamagaye ndamuzanye, kandi urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. Urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. Reka nkwifurize runo rugendo watanguye, ko Imana yabanye nawe uratangura uyu mwaka wa 2024. Reka ndakwifuriza amahirwe. Runo rugendo rwawe ruzoba urugendo rw'amahirwe. Mu byo uzokora uzogira amahirwe. Mu muryango wawe Imana izaguha amahirwe. Ubuzima bwawe buzaba ari ubuzima bw'amahirwe. Ndakwifurije amahirwe muri runo rugendo rwata. Yesaya yavuze ngo azogira amahirwe muri runo rugendo. Twaratangiye urugendo rw'amahirwe rwa 2024. Ndakwifurije kudeklara, kuvuga iri jambo ku buzima bwawe. Umviriza ico Eliyazari yasenze umunsi umwe agiye gusaba umugeni wa sebuja. Igitabo cy'Itangiriro 24 umurongo wa 12. 24 umurongo wa 12. Arasenga ati, Uhoraho Mana ya databuja Abrahamu, ndakwinginze pakugira amahirwe uyu munsi. Eliyazari yasenze abwira Imana ngo ndakwingize Mana pakugira amahirwe. Reka ndakwifurize kugira amahirwe nawe. Reka ndakwifurize gusenga rino sengesho muri no rugendo watanguye. Reka ndagusabe ubwira Imana, Mwami ndagusavye, naje pakugira amahirwe Mana, pakugira amahirwe mu byo nkora, pakugira amahirwe mu rugendo natanguye Mana guyu mwaka. Amahirwe y'Imana azobe ku buzima bwawe. Reka nsome Zaburi ya 41 umurongo wa 2. Zaburi ya 41 umurongo wa 2 haravuga ngo Uhoraho azomuzigama mukize. Ndakwifurije ngo Uhoraho azokuzigame, Uhoraho azogukiza imitego y'abatezi. Haleluya. Kandi azogira amahirwe mu isi, kuko iri mu isi. Haleluya. Hariho amahirwe y'Imana ku buzima bwawe, kuko iri mu isi uracyari mu mugabane wo kugirirwa amahirwe. Kandi azogira amahirwe mu isi. Frazi kurikira avuga ngo ntaho azomuha abansi biwe ngo bamugire uko bagomba. Ntaho azoguha abansi bawe ngo bakugire uko bagomba. Ndakwifurije kugira amahirwe. Abansi bawe nibagerageza gukora icyo bakora nta nakimwe bazoshikaho. Uri umunyamahirwe. Ntaho azomuha abansi biwe ngo bamugire uko bagomba. Ndakwifurije amahirwe. Haleluya. Ivyo amaboko yawe azifuza gukora, ndakwifurije amahirwe. Igitabo cy'Imigani 24 umurongo wa 25 haravuga ngo umugisha n'amahirwe bizakuzako. Umugisha n'amahirwe bizakuzako. Ndakwifurije umugisha n'amahirwe uyu mwaka wa 2024. Haleluya. Uzokubera amahirwe mu by'ukuri, amahirwe mu byo wifuza gukora, amahirwe mu buzima bwawe bwose. Reka ndababwire ibintu bibiri
bizatuma tuba abanyamahirwe muri uyu mwaka. Ibintu bibiri bizatuma tugendana n'amahirwe. Ibintu bibiri bizatuma amahirwe azoba umugabane wacu. Reka ndakwifurize bino bintu bibiri. Kintu kimwe Yobu yarakivuze igice cya 22 umurongo wa 21. Yobu yaravuze ngo enda rero ni wiyuzuze nayo ubone kuba amahoro. Uko niko uzobona amahirwe. Haleluya. Reka ndakwifurije kwiyuzuza n'Imana. Enda rero ni wiyuzuze nayo ube atashe kuri yo. Ubuzima bwawe ube atashe ku Mana. Yadusezeraniye ibintu bibiri mu buzima bwacu. Yadusezeraniye amahoro. Bene data, ndakwifurije amahoro 2024. Aravuga ngo si amahoro gusa ndetse n'amahirwe. Enda rero ni wiyuzuze nayo. Ndakwifurije kwiyuzuza n'Imana. Ndakwifurije kwiyuzuza n'Imana. Ubuzima bwiyujuje n'Imana. Haleluya, haleluya. Ubuzima bwiyujuje n'Imana burangwa n'amahoro, burangwa n'amahirwe. 2024 ubuzima bwawe uzabe yatashe ku Mana. Ikintu cya kabiri ndakwifurije kugira ngo amahirwe agukurikire cyanditse mu gitabo cya Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8 haravuga ngo ibiri muri cyo gitabo cy'ibyagezwe ntuzu bikure mu kanwa kawe ariko uze wamubirimbura ku murango no mwijoro. Haleluya. Kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswe byose niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Haleluya, haleluya. Kuba mu ijambo ry'Imana, kurimbura ibyanditswe ku murango no mwijoro. So kubirimbura gusa, yavuze no kubivuga. Oh, haleluya. Ni uzogira amahirwe. Ikindi kizogutuma ubu munyamahirwe ni ugufata umwanya wo kumedita ibyanditswe byera. Ni ugufata umwanya wo kubivuga, kubyatura ku buzima bwawe. Ni ugufata umwanya wo kugaburira impwemu yawe ijambo ry'Imana. Uzaba umunyamahirwe. Umva, ndakwifurije kuzagira amahirwe 2024. Ibintu bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye. Yobu yavuze ngo twiyuzuze nayo. Tube atashe kuri yo. Niho tuzogira amahoro n'amahirwe. Yosuwa aravuga ngo haleluya. Yosuwa aravuga ngo ijambo ryawe Mana tuzorimedite ku murango no mwijoro. Tuzoririmbure ku murango no mwijoro. Niho tuzogira amahirwe. Ndakwifurije kugira amahirwe muri uyu mwaka. Ndakwifurije amahirwe y'Imana azogendane nawe, azobane nawe. Icyo uzokora cyose ndakwifurije amahirwe y'Imana. Yesu aguhezagire. Yesu aguha umugisha. Umwaka wa 2024 n'umwaka mwiza wo gukorerwa n'amahirwe cyane. Reka ndagusengere. Uhoraho Mana yacu, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urishitse. Uri inyuma y'ijambo ryawe Mana. Ndadekaraye amahirwe ku muntu wese ariko arankurikira. Haleluya. Mana, ubuzima bwe ibyo ariko arakora nasenze mvuga ngo amahirwe y'Imana amukurikire. Amahirwe y'Imana agendane nawe. Amahirwe y'Imana abane nawe. Oh, haleluya. N'umunyamahirwe, n'umunyamahirwe, n'umunyamahirwe. Urakoze data. Icubahiro, amashimwe bikugarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.